bijya bitenge avec des satins, avec des satins. Nibagiye ikintu. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Bienvenue sur ma chaîne kuri bashasha kubagarutse nabo karibu muri sanzi. Uyu munsi nta video nahise yo guposta kubera ko kenshi maze iyi ndwi yose ndiko ndakora ndiko ndahangayika n'ubuzima. Mfise rero n'amavlog menshi ariko ni maremare, usanga ari amavlog afise nk'amasaha abiri, bisaba ko nedita mu nshikane nko kuri 15 minutes. Rero je me suis dit je vais jamais m'en sortir, donner la stress ndende kuyedita, vu que uno musi turi samedi ndiko ndafata iyi video nzoshira kejo dimanche. Ide ishinza mu mutwe gute ati ntimugira ka video gasanzwe kuko je vous ai dit chaque dimanche, qu'il neige, qu'il pleuve, chaque dimanche azotegerezwa kuba hariko video. Nimwabona ntashizeho video muzoze mumbwire. Il faut à tout prix que chaque dimanche aba hariko video. C'est pourquoi je vais prendre cette vidéo. Iza kuba iri video ngufi, iri chill, ntiteguye, nta kintu kimwe giteguye. Ejo naryamye 1h du matin ndiko ndaraba Miss Burundi. Donc nibaza ko mfise uruhusha kuvuga gutanga mon avis kuri Miss Burundi uyu mwaka. Ntimurabe ingene nimakiye, ndi muri déplacement, c'est muhira, mfise ama maquillage make. Mwumvize ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora. Okay. Namaze gushirako foundation, namaze gukora ingohe. Anse gusa kugira video ndiko ndarabana na kamera gutya gusa ndatskatavyo mushobora. Ok, Miss Burundi 2025. Je vais faire un petit débrief. Je vais donner mon avis. Je vais donner mon avis sur Miss Burundi 2025. Ejo, sinanzi yuko ari na Miss Burundi ejo finale. Sinzi ahantu nabibonye ngo ni Miss Burundi finale. Ninjiye kuri YouTube baca banyereka ko iri live. Mvuga ati ndasa televiziyo ndayishirako. Gusa kubera nashitse nteba yari yamaze gutangura. Ndayisubiza inyuma kugira nshikire ntangurire ku ntango nyene aho vyatanguriye. Donc bikadutangurire ku ntango. Organisation. Et je vous rappelle yuko ivyo nza kuvuga vyose ça n'engage que moi. Na ma vie yanje bashobora kuba atari ma vie yanyu. Organisation, ikibanza, décor, tout. Ngene vyari bipanze iki, j'ai vraiment aimé. Baragize baramélioré. Baramélioré, bavuga ils ont amélioré niveau déco. Vyasa neza, rien à dire. Hanyuma ku bantu ba présence à ma numéro, j'ai beaucoup aimé déjà. Shout out to my friend Timina Sor. Banyandikiye ngo mu nyuma ngo yararirimbye ariko ntavyo nabonye, ndaza gusubiramo ndabe ko n'ubu ngo bagende nta mwanya mfise wo kugira ngo manje gukora n'ubu. Mais Timina Sor, si tu passes par là, parce que je sais que tu passes par là, indirimbo yawe vraiment tekana, yitwa tekana indirimbo yiwe. Tekana kibondo jamutekane kana kajewe. Iyo ndirimbo ils ont abusé umwanya wose bagomba bayishiramo. Donc nako ndavuga yuko choix y'abantu ba présence aba numéro c'était bien. Amagaba, on est d'accord que Amagaba ari 10 sur 10. Yaje inyuma yaje andi ma club yose mais se démarque. Amagaba ararenze. Dommage que kuri dote yanje ntabaronse. Nakoresheje nabagumya bangana baki. Mais je voulais à tout prix Amagaba sauf que bari bazimvye. Ni bari muri budget yanje. Okay. Dommage. Abajuré. Vous nous avez respecté. Ingena abakobwa bari bambaye. Vraiment. Chapeau. Mwari muberewe. Bari baberewe. Ndiko ndababwira nko kumengo baraza kubona video yanje. Abajuré bari baberewe. En général, ikibanza ingena abantu bari bambaye les invités. Abakobwa b'abarundi kazi, abakobwa b'Ibujumbura pana abakobwa b'abarundi kazi ko natwe turi ngaha. Ariko nito respect abantu nkuko abakobwa bari mu Burundi basigaye bambara. Ingene bari baberewe muri iyo event. No. Bari barenze. Bari baje bambaye neza, ama coiffure ari au top. Bari bapendeje.
rien à dire sur ça. Hanyuma abarundi ku masaha, tuje ku masaha nayo, tuje ku masaha. C'est normal yuko 1h du matin Miss Burundi yari kirimo. Est-ce que hoho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yari akiri ngaho amasaha mu mwahejeje? Sinibaza byose nabiravye byose gushika bihere, kuko niyo yindi ngorane ziza kujako gituma ntabiravye byose kugira gushika bihere. C'est normal yuko ibintu mwabikweguye amajambo adahera mugabana ama discours, umuntu akamara 5 minutes ariko aravuga discours. Non, c'est dommage yuko tutigeze twumviriza abantu abamisi ntibavuze ibintu birebire gusumba abantu. Twabonye ama discours y'abantu gusumba uko twabona abamisi. C'est dommage, ça j'ai pas du tout aimé le fait que abantu bavuga ama discours. Imanza zo mu Burundi kandi ivyo bintu biratwicira. Ama discours arasumba n'ibindi bintu vyose. Ama discours y'abantu j'ai pas du tout aimé, vyari birebire, vyara boringa. Imana duse nuko jewe nabiravye apana en direct, vyari en direct ariko kubera nari nyuma narasubiye inyuma, donc ama discours narayasimbisha. Ariko iyumvire ku muntu yari ngaho canke ku muntu yari kararaba live direct, c'était pénible. Ari abakobwa nabonye b'abarundi kazi barimwo barananiwe kurindira, baragiye mu maboîte entre temps. Nibaza ko mu nyuma basubiye ariko bamanije kugenda mu maboîte. C'est pas normal yuko ibintu ngo birefura ku buryo abantu barambigwa. J'ai pas aimé, je vous dis, parce qu'il y a abandi ko ndabiraba live ntavyo nari gushobora, c'était pénible, vyari birebire. OK, la prochaine fois s'il vous plaît amajambo muyagire makeya, s'il vous plaît. Uyu mwaka mwaragize mwaramelioré vyasa neza et tout, mais amajambo non, mugabanye abantu mubahe 2 minutes, yo kuvuga amajambo kugira aba-invité abantu bariko bararaba live nka twebwe tutarambirwa kwa. Prochaine fois nimuze mushiremo amantu nyangana kujya gose. OK, navuze ku décor, c'était top. Amameza c'était top. aba jury bavuga neza igifaransa, icongereza, ikirundi, c'était vraiment top. Ça 10 sur 10. Hanyuma ikindi kintu que j'ai pas aimé c'était les robes. Ajya makanzu apana ajya mateni ya mbere bambaye ikirundi, c'était bien, bari baberewe présentation et tout, ibintu naturel bashatse kwerekana, c'était bien. Par contre bien tenge avec des satins. Pourquoi vous avez mis des satins? Sinzi umu designer yabigize yakoze y'amakanzu, mais pardon maman, pardon. C'est mon avis, j'ai pas aimé. Ça donnait cheap. Wamengo nizamu zo mu cité abagore bashonesha satin igitenge, c'était cheap. Bizaboneka yuko umengo ni ibintu bitagira valeur. Igitenge iyo bagira juste igitenge tout court, c'était bien. Les propositions yanje sindi umu designer, sinzi niyo bituma umutwe, mais nibaza kuri jewe iyo bagira igitenge tout court bakagira bakaraba ingene bohindura imvutano. Urabona imvutano umuntu barashobora kuzambara ugutandukanya. Aba designer bagakreza mu bwenge ati ingene imvutano twazihindura twagiramo ikanzu twagiramo iki, ariko igitenge n'amasata j'ai pas aimé. Uravye abandi bantu bo muri Afrika aho bageze ku bintu byo gushona, ajya ama design c'était médiocre. Désolé ntawe nzi umu designer sina namuravye, nkaba nsanga ndiko ndavuga n'abategetsi nategereza kuvuga, mais bon, kugira igihugu cacu ibintu bigume bimeze neza ifu gutanga amavi. Fuke dutanga amavi, baduteguriye ibintu, fuke dutanga amavi, twebwe abaraba turi inyuma hariya atana kimwe twakoze kugira ibintu bibe vyiza, tuzi gusa gucritica. Hanyuma tuje kuri ntuvye nya kabiri, tuje kuri point ya kabiri, no miss aba miss b'uyu mwaka. Qui est vraiment vous nous avez respecté, je vous dis. Le fait yuko batera miss beza badi kwexprime en français,
en kirundi, en anglais, mais je veux dire, hariho n'umumisi yexprime mu kirundi façon yavuga. Ikirundi yavuga ibintu nisize ku munwa n'ibiri mutwe n'amaguru. Ikirundi yavuga cari ikirundi ciza gikwiye gitekanye. Nome uyu mwaka nabonye abamisi b'uyu mwaka vraiment igifaransa on point, icongereza on point. Jesi ndabona igihugu nk'u Burundi. Nome mwebwe murabazi kubona igihugu nk'u Burundi, igihugu abantu bashobora kuvuga igifaransa, icongereza, igiswahili, ikirundi. Je mbwiye abantu ko mvuga indimi zimwe baratangara. Me umugabo wanje nawe aravuga ngo je ndashaka n'ikinyarwanda, ngo none sindakivuga. Ngo ikinyarwanda ngumvugishije ndatahura, kandi ndishura ngo urumva rero ngo n'ikinyarwanda ifu yuko ndagishirako. Vraiment abarundi, rien à dire sur nous. On parle le kirundi neza, igifaransa neza, icongereza neza, igiswahili. Babandi bigira ngo bavuga ibiswahili birabaraba. Je kuri CV yanje hari indimi zimwe. Nze murareka kwiga indimi ngo ibiswahili ni vy'abana bo mwisite. Ni byanyu kumenya. Ukuri abakobwa bacu no ndabaye amashugo yanyu mwese atanumwe avuyemo vraiment kuko bari exprimer, c'était intelligente qui bana baciye ubwenge kuri aho ibibazo bababanza baravyishura aisément. Et le genre de fille ushobora no kurungika muri Miss World bakaduserukira. Je vous dis najyanye ntaje kuraba live kubera ko byarashyize ahantu biracika. Ndavuga nawe ndaza kurindira ntazi n'igihe bizagarukirako. Déjà on a dit 1h du matin. Je me suis dit c'est bon. Soit c'était 1h du matin, soit c'était minuit. Je me rappelle pas. Mais bon, aho byari hose bwari bwije, je me suis dit c'est bon. Je vais regarder ibisigaye ejo mu gitondo. Sauf que n'uyu munsi tamanya mfise. Gusa mu gitondo mbyutse nikanguye. Umugabo wanje ikintu ca mbere yambwiye, wa muntu wawe niwe yatsinze. J'ai dit c'est notre Miss. Nago, elle s'exprime bien, elle est belle. Est-ce qu'on peut être belle comme ça, maman? Est-ce qu'on peut être belle comme ça? Brown skin queen, avec sa beauté là. Après, elle s'exprime bien. Ibibazo byose bamubajije, il a répondu avec aisance. Non. Nta wundi yari kumutsinda vraiment. Hari abakobwa benshi beza, ariko elle avait tout. Elle avait le truc. Bamaze kubona umuntu afite le truc. Wa muntu yinjira ahantu bose bakanuma, bose bakarabana. C'est elle. C'est notre Miss. Vraiment asa neza, exprime neza. Elle a tout pour elle. En général, Miss Burundi yari imeze neza kuri jewe. Par rapport nibagiye ikintu nari nibagiye prix bahaye mu Miss. Ni gute mutanga voiture électrique dans un pays où il n'y a pas les bornes électriques? Uya mu Miss wacu azoja gusharja he? Muhiri hiwe kuri ayo y'amayinite ya 10,000. Oya tubwizanye ukuri, azoja gusharja he? Oya muze muratubwiza ukuri vraiment. Kubera iki muha umuntu voiture électrique dans un pays où il n'y a pas les bornes électriques? Umu Miss wacu nizaba durira muri bus muri ville kwiza batanu. Jitwa ngo araronse imodoka. No. Imbere yo guha umuntu ikintu byenya, il faut quand même kuraba ko ico kintu kizogira ico kimumarira. Pourquoi donner à quelqu'un une voiture électrique ata ma borne électrique azoyicharja? Azoyicharja muhira? Est-ce que muhiri wiwe arafise ajya ma borne yo gusharja ko? Nibaza ko duca bayamushirirako. Bangira baduca babimuha. Nizere ko batamuha imodoka izoguma muhira. Iryamye muri garage. Quand même, Muguhama cadeau abantu, il faut pas quand même les donner des trucs qu'ils vont pas utiliser. Hein. J'espère yuko muzogira le nécessaire pour que mu Miss wacu tudahurira muri kwiza batanu. OK. En général, c'était bien. Il faut juste yuko mugabanya amajambo, discours, je vais dire, discours. Il faut yuko abakobwa bambara amakanzu y'ubwanyuma yari meza. Ariko ajya ibitenge. Non. J'ai pas aimé. Pardon.
Pardon, j'ai pas aimé. Pardon, j'ai pas aimé. Et le fait yuko amadisco aba maremare, j'ai pas aimé. Et le fait yuko muha umumisi wacu voiture électrique, ata amaborne ari mu Burundi, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Mais le reste en général, vous avez bien choisi les Miss. Mwatoye abakobwa naho twabarungika mu bindi bihugu bashobora kuturepresenta, ça c'est bien. N'umuntu wa nyuma mwatoye umufinaliste quoi. La Miss, notre Miss, mwagize choix nziza. Ça me fait plaisir le fait yuko mu Burundi ama competition asigaye ari droit. Kuko vraiment abantu bose bari bamaze kubona ko Miss 31 ari bategereza gutsinda. Bose abantu badashiramo ivy'inzigo niki bari babonye yuko Miss numéro 31 ariwe yidemarka quoi. Elle avait tout pour elle Lago. Elle avait tout pour elle. Rero jewe nari nagize ubwoba ko aza kugera yuko batubwira uwatsinze. Ugasanga bagize twa tuntu twese tuzi. Batuzaniye umuntu tutazi n'ivyo arivyo. Mais c'est vraiment nickel. Nickel. Badutoreye umumisi twese twari tugomba. Pana twese. Jewe nari ngomba. C'est déjà ça. Utaramugomba birakuraba. Toi et ta famille. Basha. Ndahejeje kwitegura. Ngo magende. Nambaye umurundikazi. Ndumurundikazi. Ngo bagenze mwakoze kumviriza amajambo yanje. Sinari ngane nisize. De toutes les façons, ingene nisiga mubwe ntimushobora no kubibona kuri kamera yanje kubera yuko amanu uzenya améglage ntazi kugira. Du coup, image mubwe mubona si réalité. C'est pas la réalité quoi. Ivyo mubwe mubona ngaho sico kimwe n'ivyo mbona jewe mukiyo. Basha rero mwashoboye gushika ngaha kuri iyi video, s'il vous plaît mu comment mu liking mwiyabone s'il vous plaît. Quand tumaze duhagarike umunota umwe mwiyabone. Oya nta mwanya mfise. Gusa mwiyabone s'il vous plaît mwiyabone kandi mumbwire nyamba amavideo mwe naya y'ama debrief naho amantu uzenya ama event atari menshi mu Burundi gusa twogira ama debrief y'ibintu ama événement aba mu Burundi n'ahandi nyamba ama video nkaya abenteresse mubimbwire mais aussi amantu uzenya ama vlog arabandanya. Ok Basha, ciao ciao.